Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tuvugana ku ijambo ryo gusenga. Yesu Kristo yasize yigishije abigishwa biwe ingene bazohora basenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni ukuvugana n'Imana, no kuyaga n'Imana. Kuyaga n'Imana bivuga ngo habaho umwanya wo kuyibwira, hakaba n'umwanya wo kuyumviriza. Kuko uri kurayibwira nayo irakumviriza, nayo bikeneye yuko uyumviriza. Dukunda gukora ikosa ry'ukugomba kuguma tuvuga mana ngiriribi, hanyuma tukibagira kuyiha umwanya nayo ngo ivuge natwe tuyumvirize. Imana idufashe cyane. Yesu Kristo rero yaravuze ngo iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya. Yariko avuga abico gihe basenga bakagoma ngo abantu bababone, ngo bakaja mu mayira abiri, bakaja ahantu mu masinagogi ahari abantu benshi kugira ngo abantu babone yuko basenze cyangwa basenga cyane. Yesu aravuga ngo ntimukabe nk'abo. Aravuga ngo gusenga kwanyu ni kubuko mwibanga. Imana iri mwibanga, izokubona aho iri mwibanga, izoguhera kandi izokwishura ivyo wayisenze. Aravuga ati ja mu cyumba cawe wiyugarane ubwire Imana, kuko Imana yoyo ntinyegezwa. Imana nta mu cyumba ntuyikingirana ngo ntizokumva cyangwa ntizokubona. Iri hose, izi vyose, ishoboye vyose. Yesu arakomeza rero aravuga iri sengesho, aravuga ngo muje musenga mutya. Ndagomba mu kanya gato duhagarare kuri aya majambo Yesu yigishije. Iri ni sengesho twese tuzi, ni sengesho abantu bose bazi ku mutwe, baririmba nk'ururirimbo. N'abana batoya, je nagize nkiri umwana mutoya, ndi muri école primaire, ndashimira Imana abarinyigishije, byaramfashije. Imana yakoresheje ijambo, yarakoresheje isengesho, ryarandetse kandi n'uyu munsi ndacaryisunga. Reka turibugane ku gatoya. Iri sengesho ritangura nk'uko mubizi mwese, rivuga ngo Data wa twese wo mwijuru. Rigaca rikurikira ngo izina ryawe ryubahwe. Ritangura ritazira Imana. Yesu yigisha abantu biwe, yigisha abigishwa biwe ati muze mutangura isengesho, amasengesho yanyu mutazira Imana, muvuga ukumera kw'Imana, uko Imana imeze. Kandi ubanza ugasimbira aho riherera, rihera canke rirangira rivuga kwa kundi nyene, gutaka Imana, gutazira Imana, gushimagiza Imana, ngo ubwami, icubahiro n'inganji ni ivyawe. Ndagomba wumve uku kuntu iri sengesho ryubatse, ubirabe neza. Ibisigaye vyose Yesu yabishize hagati y'ivyo bintu bibiri, y'ico kintu kimwe kiri imbere n'inyuma. Nukuvuga ibikurikira: gusaba imbabazi, gusaba kutaneshwa n'amageragezwa, byose biri hagati y'ivyo bintu bibiri. Yesu rero acarakomeza aravuga ati musenge muvuga muti ubwami bwawe buze. Nirikurikira ngo ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ngomba ndakwereke ikintu kimwe kiri muri ayo majambo kugeza ngaho. Uravye neza ngaha urabonamwo la Sainte Trinité, ubutatu butakatifu, ubutatu bweranda. Urabonamwo Imana Data, ryo riragaragara, Data wa twese. Kandi Yesu Kristo Imana Mwana arabonekamwo, kuko havuga ngo ubwami bwawe buze. Yesu Kristo yaje avuye ku Mana.
ubwami bwiwe yaje kugaragaza mu isi, ubwami bw'Imana Yesu yaje kwinogira, inauguration, gutanguza ubwami bw'Imana tubona bwatanguriye muri Yesu Kristo. Yesu yaraje amaze kuvuka arakura, hanyuma hagera igihe cy'uko abatizwa. Amaze kubatizwa ajanwa mu bugaragwa, ageragezwa na Satani, hanyuma aragaruka atangura igikorwa ciwe. Amaze gutangura igikorwa ciwe tumubona ariko arakiza abantu, amugurura ibimuga, aho umuntu impumyi, kiza abanyamibembe, aharira ibyaha, ibipfamatwi byumva. Yesu ubwami bwiwe buzanana n'ivyo, buzanana n'amahoro, buzanana na prosperite, buzanana prosperite apani yo ku mubiri gusa, prosperite yo mu mutima. Uwari yarapfuye akazuka, uwari yaraboshwe akabohoka, uwari atidegemvya agatangura kwidegemvya. Imana ishimwe cyane. Ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana bwabaye inauguré muri Yesu Kristo, kandi n'ubu burabandanya. Tuburimwo kandi tuzobubamwo. Narigeze kuvuga mu gice kimwe c'inyigisho y'ivyo Yesu Kristo yatugeze nti ubwami bw'Imana nibanga, tuburimwo, tubwinjiramo umunsi tukizwa, umunsi twakira Yesu Kristo tuba twinjiye mu bwami bw'Imana. Ariko kandi aho bubereye ibanga dusenga ngo nibuze. Mu yandi majambo turasenga ngo Mana, reka ijambo ryawe rikwiragire hose, reka batarakumenya bakumenye, reka batarakizwa bakizwe, hariya na hariya na hariya na hariya. Duhamagarirwa gukora ico gikorwa. Hanyuma iyo usenga rero wibuke uvuga uti ubugombe bwawe Mana bube. Ubugombe bw'Imana buzanwa nande, tububwirwa nande, ninda dukominika ivy'Imana ishaka. Ni mpwemu yera, Imana imwe mu butatu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana mpwemu yera. Mpwemu yera ngo Yesu niwe yabivuze ngo arazi ivy'Imana, arazi umutima w'Imana, aragenda ku Mana akazana ivyiyumviro vy'Imana akabikumenyesha. Niwe atubwira ivy'Imana ishaka. Rero ngo musenge muti ivyo ugomba bibe mwihehe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Imana idufashe cane. Yesu acarakomeza aravuga ati musenge muti uduhe ivyo kurya bidukwiriye uyu munsi. Bivuga ngo Imana iratwemerera kuyisaba ivyo dushaka, ivyo tugomba, ariko bifatanye n'iki? No kuvuga duti ubugombe bwawe bube. Imana idufashe cyane. Ahantu hazanamwo iki? Ukwizera gusaba ngo duhe ivyo kurya dukwiriye uyu munsi ni ijambo rigaragaza yuko ndizeye yuko nimpa ivy'uyu munsi nivyo yizobimpa. Abisirayeli igihe barya manu babwiye bati mutore ivy'uyu munsi gusa, ntuce ugira umunoho ngo ugire ihamu niniya ngo reka nyore n'ivyejo ngo n'ivy'iyindwi yose ngo n'ivy'uku kwezi kose. Oya, reka, Imana irazi ivyejo. Abatora vyinshi ngo batoye ivyejo vyaca bibora, baca basanga vyaboze birimwo umunuko. Imana idufashe cyane, dufashe kwizera yuko Imana ishobora kudukiza uyu munsi, nejo ikazodukiza, nejo bundi na hirya yejo n'uwundi munsi n'umwaka uza, kugeza dusheshe imvi, kugeza duvuye mu isi iri kumwe natwe. Kwizera ni ijambo rikomeye. Izera Imana. Hanyuma ndakwibutse kandi ko ntitugomba gutinya. Duhamagarirwa kudatinya, kutagira ubwoba, kutiganyira. Ijambo ry'Imana hari riravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, menyesha Imana ivyo mugomba vyose mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Muhore musenga kandi musenga ubudasiba, niko biri ikomeza ikavuga handi. Imana idufashe. Yesu aravuga ati kandi muvuge muti uduharire ibyaha byacu, tubabarire imyenda yacu. Iri jambo rifatanye n'irivuga ngo natwe twarababariye cyangwa turababarira abadukoshako, abari mu myenda yacu, mu madeni yacu, natwe turababarira. Yewe uri kuranyumviriza, Imana igufashe, Imana ifashe nanje, ndabikubwiye nanje ndavyibwira. Imana idufashe kubabarira abari mu myenda yacu, abatugiriye nabi, nta makuru naho vyoba bikomeye cyane, no haho baba bagukosheje ko ibihambaye, bababarire, mubabarire. Kuko ni iki? Ni Satani yamukoresheje, ni Satani yamukoreyemwo, bababarire. Imana idufashe cyane. Utababariye
nawe ntuzobabarirwa. Niko Bibiliya ivuga. Imana idufashe. Yesu aravuga kandi ati musenge muti ntutujane mu bitwosha nabi. Imana idufashe kandi Bibiliya twemerera ngo nta cabagerageje kitari cyo mushobora kwihanganira. Hamwe nikiza kugerageza Imana iragucira icanzu. Imana iba yagipimye kabone iti ujya musaraba arawushobora, azowushobora, ariko aho hantu uhaca usenga, uguma usenga, Imana izoguha inkomezi, Imana izogushoboza. Yesu aravuga ngo muvuge muti ntutujane mu bitwosha nabi, ntureke ngo dutsinzwe n'amageragezwa. Mpwemu Yera azogumana nawe, ari kumwe nawe aho nyene uri kuraca. Imana iguhezagire, Imana ikurongore. Iri sengesho rica rirangizwa nico Yesu yagarutseko kandi ngo muce muvuga muti, nari nabivuze ubwa mbere, ubwami, ubushobozi, inganje n'icubahiro n'ivyawe Mana, ubu n'ibihe bitazoshira. Birakomeye kandi nari nabivuze. Igituma rero ari vyiza gutangura ukongera ukarangiriza ku gutaka Imana no gushima Imana. Mvuga ibintu bitatu. Iyo uriko uravuga uti Mana urakomeye, Mana urahambaye, Mana uri mwiza, Mana ufise ububasha bwose, Mana niwe uwa mbere, niwe uri uwa nyuma, Mana urera, uragororotse, ubu uriko nawe wibwira, uriko wiyibutsa ubukuru bw'Imana, ubu uriko wiyibutsa ko ayo mageragezwa canke ikindi cose coza imbere yawe atari kinini kidasumbye ububasha Imana na gatoya, ahubwo niconagereranywa. Oyaye, gutaka Imana rero bifise iyo ngaruka nziza, ico ciza cuko uriko wibwira nawe. Ibi biheta bikuza ukwizera kwawe, kuko nutahura yuko Imana isumba ubushobozi bwayo, busumba ubushobozi bw'ico kintu cose co gutera, busumba imbaraga, ubushobozi bw'ubwo bwoba bwaguteye, ntuzosubira kuba wa wundi, ntuzosubira gusenga kwa kundi, uzosenga différemment, uzosenga mu buryo butandukanye. Yego, Imana idufashe cane, Imana idukomeze. Ikindi, ubu uri kubwira na Satani nawe, ubu uri kubwira na wa musozi, ubu uri kubwira na vya bindi biguhanze, na vya bindi ejo vyogutera, uti mfise Imana ikomeye. Ntimwari mubizi? Ndakomeye kuko negamiye umuntu akomeye, negamiye umusaraba wa Yesu Kristo. Intsinzi yabonetse igorogota, intsinzi yabonetse ikuzimu, Yesu arazuka avayo ari muzima. Ndi kumwe n'uwazutse, ndi kumwe n'uwanesheje. Ubwami n'ubushobozi ni ivy'ibihe bidashira. Kuko Yesu yavuze ngo nahawe ubushobozi ububasha bwose mu ijuru no mw'isi. Uri kurabwira amagerageza na Satani, uri kuramubwira uti ndavyizeye, ndabizi, mfise ukomeye cane, wewe ntacumbwira. Biduza ukwizera kwawe. Nuko rero wibuke ya majambo Zerubabeli yabwirwa ngo sikubw'inkomezi, sikubw'ubushobozi, sikubw'imbaraga, oya, sikubw'ubwenge bwawe canke bwo mw'isi, ariko ni kubwa Mpwemu w'Imana. Hanyuma arabwirwa umusozi urabwirwa ngo wa musozi uri iki imbere ya Zerubabeli, uzohinduka ikiyaya. Uri kurabwira umusozi uti uri iki wowe imbere yanje? Imana mfise, Imana nsenga, Imana nizeye, Imana ikomeye. Niri jambo, Imana iguhezagire. Uje usenga ubudasiba. Iyo usenga wibuke gusaba Imana imbabazi. Iyo usenga wibuke gutaka Imana, kuramya Imana. Iyo usenga wibuke kumviriza Imana. Nuko Imana iguhezagire. Bye bye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.